So na vyuse mbona post igaragaza ko muri kuri zone aho ni mu gihe hamaze igihe canke iminsi mike ariko atari myinshi cyane ariko havugwa umuririmbyi Peci Bination ashize hanze indirimbo avugamwo izina nshuti ya bose. Yego. Kuvugamwo izina nshuti ya bose wavuze ati droit d'auteur tegezwa gukora. Negezwa kwitwarira no cyane kabisa. Uri musi nshuti ya bose n'umuntu amenyereye industry. Ariko no mwanya tuko turavugana Peci sinzi ko ari mu gasho ariko icyo twabonye kigaragara nuko mwari kuri zone. Isigura iki? Ashobora kuba yasigayeyo cyane agashobora kuba yatashe. Adabura manza kudukuri Peci yatashe mu rugo cyangwa umwanya tuvugana ari mu gasho. Peci yatashe mu rugo ivyo bamusavye yemeye ko azubikora. Ari amafaranga 2 Yego kabisa. Miliyoni 2 azuzitanga atazitanze naho indirimbo irava kuri YouTube guhera saa 12. Bisigura ko anytime inoti ashaka ko yayitanze. Urumva bamubwiye ati inoti ko yanditse yasinye kuri PV yo yasinye. Yasinye avuga ati je nzotanga inoti miliyoni 2 no mu kurindira indirimbo nabanza ndayikureko. Swati bamufunge cyangwa akore ku indirimbo. We yatoye ko akuramwo indirimbo kuri YouTube. Maka aronse amafaranga. Yatinye ko bamufunga. Entre tukiri ngaho onye iyo umuntu ushatse kumufungisha. Hari gihe aba yabaye ikinani mu gihe wabonye yakoze ivyo onye ukamuganiriza ukabona yabaye ikinani ukavuga ati reka mfate decision nka nshuti ya bose. Uba harabaye ukuganira hagati yawe ku ruhande rwawe no ku ruhande rwa Peci. Mu indirimbo yari igiye hagaragara cyangwa nyene wapfuye kubona indirimbo uravuga ati je ndagiye. Ndakwibutse ko Peci twigeze gukorana. Yeah, of course. Urabizi. Twarakoranye Peci je ndamuze nk'umuntu yitonda nk'umwana yitonda kabisa cyane. Kandi je kundirimba naco zari ibintu yari sawa. Ariko hari byinshi wamufashije nawe twarafashije cyane je ndanavyibuka Imana muwezagire. Ariko nimba bishitse kuri no point nuko namutelefone ndamusaba iyo ndirimbo ikorore kubera ko iryo zina ryanje riko iranyononera. Je ndi umugabo w'umuntu. Yego rero umuryango wanje umuryango w'umugore wanje uziko je navuye mu bintu by'imiziki. Ariko nsubiza mu bintu by'imiziki. Ntavyo wansavye usanga tuzinanye turavugana uri inshuti yanje. Iyo binsaba ariko umenye ko ndavyitwaramwo navyo wansavye. Rero nimba bikunda wikorora. Muri cyo gacha gusubiza gute? Nabanje kumutelefona nka pere 10 na nime interview. Pere 10. Tanamusigira message ndende. Acara telefona bukeye. Ana telefonye ndamusiguriye acara nwenga acara ngupira ko telefone. Hajya Peci na management afishe kumbure arafise manager kwitwaza ukavuga ati reka arafise manager wiwe. Manager namwandikiye we inyisho yimaye kuri stat. Ukora icyo ushaka. Suriya Bertrand musi umuririmbyikazi wahoze ushigikira canke wahoze uri manager wiwe. Nari hano amakuru mfise aravuga ati Etete arashobora kuba yaje utanze y'igihugu ngo aje ngo kwibungenga neza ko umuhungu wacu Rinogiyo yaragize icakora kwera ko hari umunsi baposting ifoto bavuga ati ngo bashobora kunguka anytime. Ariko ico gihe yatwara imbanyi biravuga ko ico gihe wari ugifise akazi ko kuba manager wiwe. Kuko nivyo cyanye ubundi yagiye nyene mu karuko bisanzwe nkuko ahora bikora. Yes, ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe mwese mudukurikirana in Star TV. My name is Star Boy the Sheep, Mr. Recorder, Mr. I don't care, King of Ladies, Sharpman, Dollar Boy, the Lion in the Jungle, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Love in Town, Ubeshi, Mr. Dikukazi. I love support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. I don't care for that. Support my job. Only my job. Yes, mgwengwa Star TV. Turi kumwe na man of strategy. Mwite nshuti ya bose, mwite umusaza muri no industry ya 2 5 mwite umwami wa strategy atandukanye. Ubundi twe turatubizi gake tukabinyuramwe buke tukabibona tukabona ati wa musaza ujya hanye kuri strategies yo bari nyinshi cyane. Mwite umusaza kuri umwanya ariko aravuga ko ari gufungisha abantu. Ariko kandi mgwembwa Star TV tuzanye umuntu tuyaga byinshi bitandukanye. Bikaretse umwakire yambaye fresh yamarori amazimisi azimvye atarava ku gihe. Ubundi niho yabariza. Bikaretse umwakire umusaza
twakoze ikiganiro for pass nubwo nyine amajwi atarameze neza mutubabarire kubera ko murabizi ivyuma ntibisezerana ariko kandi nanjye ndacari muto cyane ndacakeneye ivyuma ndacakeneye ibintu nyene bikaze reka rero tumwakire kuri uno munsi wundi mwanya ashoboye kuduhereza tunamushimira cyane tunashimira abantu baza gukurikirana kino kiganiro muze kwakira ibyo tubaganirira cyangwa tuza kubaganiriza cyangwa tuza kuganiriza wewe ariko kandi muze kwakira ubutumwa bwinshi butandukanye uza kuva mu kanwa kiwe reka rero tumwakire karibu cyane my brother umeze neza cyane gose urakoze kuyagira kandi iteka ni giwanje jewe ahubwo je nije wateye iteka man nani jewe cyane ko nyuma nshobora kuzanga nkasangiza ico ikiri ku mutima abantu bo kuri Star TV ni iteka kuri jewe ko benshi barabura aho bavugira imagine naronse ni iteka ariko muri introduction numvise ngo ububeshi none urabesha Hafise ikiganiro cyitwa ububeshi gusa aba artiste batumye ndagiheba kubera ko ariko aba artiste na telefone nka Alvin Alvin ati jewe ndagukunda ndumukobwa mba ngaha twobona Alvin akacavuga ati koroka ahubwo wewe ari wo mu telefone ijwi najyazi none urumva nararaba umukobwa zana mu kiganiro agatelefona nka Bface akamubwira ati Bface ndi umukobwa ndagukunda nitwa guca ndikiriri aha naha twobonana kubera Alvin akundi inkumi yacavuga ati ngo duhure akacamuha n'amasaha gahunda cyari kiganiro urumva nace ndagipostinga uko nyene donc narababesha ba artiste no gutayibana artiste bacha bashaka mani kandi ari content iryoshe na creativity gabe kabisa bashi banya bamwe ati ngo yangu ivyo nusuduhamagara na diwa nabimugize wahakwa gufata n'imodoka aje kuraba umwana artiste wari wafise kidemo tubita bimeze gute igitondo cyari kimeze gute kuri iki cyabo neza cyane ndashima Imana sinzi nkaho je nari meze fresh nari meze neza ubundi umuntu yamaze kuba kugwiwe hari ibintu usanga akunda ataruba kugwiwe amaze kuba kugwiwe gasanga kumbura nabikunze canke ntabikunze ikintu aho rukunda utaruba kugwawe mu gitondo n'umuntu amaze kuba kugwawe utagikunda n'icyayi je nakunda kuryama cyane je kugira ngo mvyuke kera ari nka saa 5 saa 6 naravyuka ariko ubonye barakuvyura ati vyuka sino kumvyura ahubwo je mu mutwe namaze kwisettinga ko 7h du matin mba maso ko sinaryoherwa jewe umugore yavyutse atakintu gihari mu nzu yotegura canvyuka gupambana ndabiko ari ikintu coboneka ubunye usigaye uraba ati mbega mu nzu hameze gute zifashe gute yego kwera hari umuntu yavuze ati ngo uyikoze ngo ubukwe cyangwa ugakora mariage ngo Imana irahezagira uko nshuti ya bose no muso muryango we warahezagiye kuruta ko yarahezagiye arakora ubukwe cyane gose je ngiye kuraba nkiri umuseribateri nakoresha amafaranga menshi ku munsi sangojeje nka 5,000 ku munsi ariko ubu nkoresha amafaranga make ku munsi agasanga ngo ibintu byinshi kubera guhezagirwa umenya nta mafaranga yavuye so antuka ndabona imihezagiro iteye ubwoba kuma ivuye ku Mana kabisa uri muri babandi bavuga ati abagenerali murongore ujye imihezagiro niri oya je si force umuntu gukora ikintu sirtu rero kurongora nta muntu asunika undi ntiyazogire umuntu agusunika starabe ngo biraryoshe rongora zorunkwe reka ipange wewe iyo mihezagiro zoza bari ipange Imana ndabu umutima w'umuntu witegure banza witegure umuntu agushuka oya kirazira nazogira umuntu agusunika gukora ikintu utaraciyumva ngo je numva nobaza kino kibazo kubera ko tuti yabose ko ndamuzi atarakora mariage igiye ko umuntu yashobora kubona akavuga ati umuntu ariko ategura mariage ubashaka kumenya wafashe igihe kingana gute ubwira utegure mariage yawe mariage yanje yanwaye uvuga ati je ngira nkore mariage yanwaye semaines 3 indwi 3 zo kuvyumvira gusa apana kuvyumvira kwitegura navyumviye wabiteguye 3 semaines navyumviye umunsi umwe kubera ko madame wanje yabanje gutwara inda amutwaje inda wamaze gukira akantu ama ndarindira ko yibaruka maze kwibaruka cyane ndabona nikangire sharp cyanda telefona abaji banje turicarana ndabwira ati rero madame yibarutse ndashaka kumushira mu nzu
kubera ko nimba yane iteka ara mu mwana nanje kanamutera iteka ambere umuntu ntabe muri abandi bavuga ngo bavyariye mu rugo oya baca bana mutwara urazi demu yamaze kuvyara bro ari abantu baba bayibona mu ikine birenze igasema hapana rero hari nka 27 z'ukwa 12 changira mariage le 2 z'ukwa kabiri nta n'ukwezi mwanya muto cyane agafaranga kari gahari oya kurongora sinoti rero ni yamigisha niko ndakubwira wowe vyishire mu mutwe ureje norongo kandi cyane ni kuri kw'Imana bro kandi cyane kuko jewe abantu bose nituwe ndabagira ati jenga ngire mariage nta muntu numwe yansuzuguye nta muntu numwe yasuzuguye icyumviro canje ahubwo barane imigi bashiramo n'umutayi benshi cyane mani bahezagira babikoze cyane gose bahezagire cyane kabisa nakubaje ati gitondo cyari kimeze gute kuri inshuti ya bose navyise mbona post neza na neza kugira tugire mu kigana kuko hari n'ibindi biri kuganira ariko inkuri gishushe ndarushe cyane je navuze ati nanditse kuri nozenya kuri page je inshuti ya bose ndagenda guhigiye uri hose maka ndagutora wanashima je nakoresha ingendesho yanje kugira ndamutori yaje so navyise mbona post igaragaza ko muri kuri zone aho ni mu gihe hamaze igihe canke iminsi mike ariko atari myinshi cyane ariko havugwa umuririmbyi Peci Bination ashize hanze indirimbo avugamwo izina nshuti ya bose yego kuvugamwo izina nshuti ya bose wavuze ati droit d'auteur tegezwa gukora negezwa kwitwarira no cyane kabisa uri musi nshuti ya bose n'umuntu amenyereye industry ariko no mwanya tuko turavugana Peci sinzi ko ari mu gasho ariko icyo twabonye kigaragara nuko mwari kuri zone isigura iki ashobora kuba yasigayeyo cyane agashobora kuba yatashe adabura manza kudukuri Peci yatashe mu rugo cyangwa umwanya tuvugana ari mu gasho Peci yatashe mu rugo ivyo bamusavye yemeye ko azubikora ari amafaranga 2 yego kabisa miliyoni 2 azuzitanga atazitanze naho indirimbo irava kuri YouTube guhera saa 12 bisigura ko anytime inoti ashobora kuba yayitanze urumva bamubwiye ati inoti ko yanditse yasinye kuri PV yo yasinye avuga ati je nzotanga inoti miliyoni 2 no mukurindiya indirimbo nabanza ndayikureko swati bamufunge cyangwa akore ku indirimbo we yatoye ko akuramwo indirimbo kuri YouTube maka aronse amafaranga yatinye ko bamufunga entre tukiri ngaho onye iyo umuntu ashatse kumufungisha hari gihe aba yabaye ikinani mu gihe wabonye yakoze ivyo onye ukamuganiriza ukabona yabaye ikinani ukavuga ati reka mfate decision nka nshuti ya bose uba harabaye ukuganira hagati yawe ku ruhande rwawe no ku ruhande rwa Peci mu gihe indirimbo yari igiye hagaragara cyangwa nyene wapfuye kubona indirimbo uravuga ati je ndagiye ndakwibutse ko Peci twigeze gukorana of course urabizi twarakoranye Peci je ndamuze nk'umuntu yitonda nk'umwana yitonda kabisa cyane kandi je kundirimba naco zari ibintu yari sawa ariko hari byinshi wamufashije nawe twarafashanyije cyane je ndanavyibuka Imana imweza yire ariko nimba bishitse kuri no point nuko namutelefone ndamusaba iyo ndirimbo ikorore kubera ko iryo zina ryanje riko iranyononera je ndi umugabo w'umuntu yego rero uyu umuryango wanje umuryango w'umugore wanje uziko je navuye mu bintu by'imiziki kweko nsubiza mu bintu by'imiziki ntavyo wansabye usanga tuzinanye turavugana uri inshuti yanje iyo binsaba nari kumenya ko ndavyitwaramwo navyo wansavye rero nimba bikunda wikorora muri cyo gacha gusubiza gute nabanje kumutelefona nka pere 10 na nime yitavye pere 10 cyanamusigira message ndende chararelefona bukeye anerefonye ndamusiguriye acharanwenga acharangupiya ko telefone hajya Peci na management afishe kumbure arafise manager kwitwaza ukavuga ati reka arafise manager wiwe manager we namwandikiye we inyisho yimaye kuri stat ukora icyo ushaka Suriya Bertrand Chanire bitri ukora icyo ushaka ngo gutungane sigwawe Ndi wacu twese cyembona umwe ngo nagasuzugura cyebaza abantu na mategeko bazi bazi ko bihanwa ibi bintu ariko ubunyore ko bari kwaravyicuza igihe mwakoranye n'ikinini cyane ariko muri ico gihe we wavuze ati ngo waruzi ngo ko ntazi izina ryawe ry'ukuri ubu nari cyo najyo narinzi kabisa no ngo si sawa sinarizi cyane Pacifique ndarizi ariko igikiro narinzi
ariko uvuze ati umuryango w'umudamu musanzwe muri kumwe numwe mu miryango uzi yuko amaze kuva mu bintu by'imiziki uvuze ico kintu cyane baza ati mbega gutanga imihoho ko kudakorana na Moni ya Frere nico kintu nico bakirimwo kumbure washatse kwigeza imiziki nyuma narabihakanye vyonye nigeze ukorana peut-être maybe amajo ntiyarameze neza oya nuko je ndiko ndategura ka business kanje ngira nkore azotuma jewe mbaho n'umwana wanje abaho n'umugore wanje abaho ariko naho bihuriye no kuvavanura na ariko uno muziki turimwo uri mu bantu novuga yuko bazi ikintu bita showbiz canke bazi showbiz peut-être ishobora kuba ariyo ahandi gashobora kuba itariyo ariko mu gihe atariyo muri ico gihe habaye ikintu cyo gupfunganisha na cyane cyane ko wowe usanzwe umenyereye ino entertainment ubona ko bahora bava bakugira ati inshuti ya bose witwaye kutariko kandi bino bintu atari ko wategerezwa kubikora nka wewe nivyo barafise ico bita raison kunjija n'ingoga ariko je ibintu byose nditwara muri etape nimba byagiye mu butungane nuko nabonye umengo n'abantu badutwara mu muziki siho bari yego kabisa siho bari na gato n'intu donc umuziki wacu barawutereranye bisaba ko nimba ari amical des musiciens nimba ari ministre wa jeunesse na sport niki batangure kutwitaho ko duhura n'ingorane nyinshi uye n'ikibazo ukaronka aho witwara ni dufise aho twitwara rero twebwe umwana udafise aho twitwara ca turondera plan B kandi irakora mu gipolisi nyene none ca nitwara he Hero umuntu aguruzana uburofa wacu mukubita ariko kwihanira navyo birahantu urabizi yari itego kujya yego jewe naragiye kuri nane kuri amical des musiciens ari uno musinyi Mercredi ari land ni kibaho wasanze hugaye ngo barimutse ndetse nzaho bimuki baje muri Tanzania kwakira Harmonize oya president n'umuntu yubashwe baramwubaha baramukunda yitwa Bright nukuri Imana mutangure kwitaho umuziki wacu kabisa muwite uko ari ibibazo byinshi abantu bahura navyo bakwiye kumenya aho bitwara kabisa uno munsi nibyashika pece ntabone izo miliyoni 2 kubera ko miliyoni 2 n'amafaranga menshi yamaze gusinya ari imenya je n'ibindi yarige yasohoye indirimbo hanze yamutwaye inoti n'umusaci yagushira mu ndirimbo yise Celebre Celebre najyo tukiraho nyene reka duse n'abaginjira mu gatoya Celebre novuga yuko ni content yazanye nande na DJ Fernando ese anytime ashobora kudutamo igikorwa iki kintu cyo kuba peci yacu yazana Celebre tuvuge ko nawe yashatse kujya ubugari ku akoresheje iyo terme cyanke ni nuzenya ni yari yumviye twaravuga ati kanshire hanze Fernando nigiza posting akora indirimbo nigiza avuga ngo ni titre y'indirimbo nta kintu nakimwe yavuze ako byaragaye ko Fernando ashobora kumwitwara nawe we no ya na drop ise ko Celebre n'izina ry'ifaransa nta zina rya Fernando yashize mu ndirimbo na jewe yavuga ati wirabura gose mujya muhungu agashira akantu kadatuma yendeka ko ari cuti namwitwarira he ko ata prevenfisi none urirabura ahubwo baraba muri ngabo kamera murabe ko jini irabura Jesse mitsini irabura kandi abuze kuvuga bale nova bale nova barirabura muzee nova cyane angesema ale nova yavuga melanin boy Jesse ni irabura man kwe utavuza abandi Jesse ni irabura njina nashini baza ko mfite inzigo sinje nibaji umuntu agufitiye inzigo ntagutorera kwita ishashazi nyanyi ishashatse ko ndi niko nirabura kandi nirabura ariko iyo noti tuzoyisangira mwana demiri none si kandi nzoza kuyarurira nganye yayamaye ngaye atayamaye indirimbo nisubirako yego kwe iki miliyoni 2 afise management itagira amafaranga sha bazo kwiyungunganya iyo noti cyangwa bakure ko indirimbo ataye bafise nsaho ukure ko igikorwa cyo gutwara amafaranga arenze nibisanzwe no ukura ko igikorwa cyo gutwara amafaranga arenze miliyoni 2 ushira rero icyo ushaka indirimbo canke ushaka ingorane so uko biri kose ka dutegereza uko biza kugenda ku mugoroba ariko icyo no gusaba gusa ni yaburi noti bigenze gake ntumufungishe byihuse cyane
indirimbo ariko izo biri muri privé ubwo yo biriko je namusavye nayikure namubwiye ati nuyikureko ishire muri privé inoti manziboneke ariko nawe uri muri business yo noti numva ko ni vya bindi usanga umugabo afise umugore akaca arungika umugore ku wundi mugabo ugenda ngo wagusakaye ngo cyenda bafata je na noti mbuze mzi je na noti mbuze kabisa niyo noti zoja antuka imana yaramezagiye je na noti mbuze ariyo kuri inzu ndayifise ariyo gufungura ndayifise peut-être yo yakazoza nayo nzi ariko yakubu magaze neza cyane kabisa so uko biri kose hashobora kuza umuntu akakubaza ati inshuti ya bose none izo noti miliyoni 2 zifise valere ni $200 samayera menshi ni dollar amajana woza akakubaza ati sigura inoti impamvu yikeneye impamvu yisavye ni amande urivugira inoti ushatse ahubwo navuze make ko yarahemeye numva ko ari make miliyoni 2 hayeme kazuya oya ashobora kuba yanse gufungwa kubera ko umuntu gufungwa burya si ikintu cyoroshe na yame rero canke nongereza yandi yes uko biri kose peci arafise n'abantu b'abagenzi arafise n'abantu bakunda ibikorwa vyiwe baraba muterere basi kumbure ashoboye kuronka bazizo miliyoni 2 ndazi ko abantu benshi badukurikirana bakunda ibikorwa vyiwe kumbure bamaze gukurikirana ibikorwa vyiwe peut-être baraza kugira ico bakoze kugira ashire kumushigikira no munyemano nazosubira kandi gufinisha amazina y'abantu nazosubire kabisa ako peci ari ukuntu yahoze aba hanze aragaruka mu Burundi ari mu diaspora yahoze kandi akaya ugakase nangiyo nyitwari nyene yo kubaza ati oya avuze ko ari umuntu yahomvye ni bisanzwe guhomba none ngumututse numva ko ndamwatatse uvuze ko ari mu diaspora yahomvye kuko umva ko vyananiranye aragaruka kwe ariko tukiri ngaho nyene uno musi novuga ko entertainment irashushe cyane nabonye post yabivuga ati manager muzarira umwake telefone satu kweli kiba imwaka kandi ari mu kazi kandi yanyishuye ko yamwandikiye acaramwishura sabwe yamubwiye ko telefone agira ireke yamubwiye sawa ntabiretse akazi ngo baga ariko mu minota ibiri kandi mbona arasuye arapostinga ngo bakareke ngo promoter fefe arabaye ubundi tukiraho nyene industry yacu ari ukuntu imaze iminsi nyene iri muri circulation cyane ariko kandi nibaza ko nk'abavyegereza umutima ya message yobaha kuko hari abavyegereza umutima ugasanga n'inzigo bayishizemwo hari abakwanse hari abafana bakwanse je nibaza ko ikintu cyose kimaze kujamwo inzigo uba wari uyifise tu iri muri wewe umutima wawe mubi tu kamere yawe kuko ugiye kuraba nimba Salbi akoma Fernando nuko Fernando amukoma nimba Salbi akoma Kiriko ni kubera Kiriko amukoma Kiriko yavuze ati two byamwa muvuga mushaka indirimbo yanje igire ntiwumva none ko nawe ne yidowe nuko nyene no gukoma kabisa ikibi no gukomereka mukomane ni mukomereke umaze gukomereka inzigo imaze kujamwo uba wishi ibintu byose kabisa ibintu byawe bica bihagarara ntibigenda inzigo kubera ko ntacyo yungura mu gusa urabona ko biriko birafasha umuziki nyamahanga uri kurinjira cyane mu gihe umuziki wo hanze ntago turiko turawumva kuko turumva umuziki wacu nayo mpamvu navuze ati ntituvyegereza umutima kare twumva onye kwa Samia ariko n'ubu nabo kwa Samia nta mbaraga bayifise bisaba ko babandanya muri iyi system nyene mushire muongerezemo akariro ngereza vuri mbona naci bare kumfunga yes ariko uno munsi umuririmbyikazi wahoze ushigikira canke wahoze uri manager wiwe nari hano amakuru mfise aravuga ati ete tarashobora kuba yaje utanze y'igihugu ngo aje ngo kwibungenga neza ko umuhungu wacu Rinoji yo yaragize icakora kwera ko hari umunsi bapostinga ifoto bavuga ati ngo bashobora kunguka anytime ariko ico gihe yatwara imbanyi biravuga ko ico gihe wari ugifise akazi ko kuba manager wiwe kuko nivyo canke ubundi yagiye nyene mu karuko bisanzwe nkuko ahora bikora nanse kumuvuga hari ico no munsi nanse kumuvuga hari ico oya nta kibazo
uno munsi tumukatira tumwihorere amakuru yoyo watuyafise nyene tukayirengagiza tukikabukira nyene ibintu bikabandanya nibasubireyo ntiyababa uti ntiyababa dizi kweli ntiyababa ariko sha so reka twinjire neza na neza ku ba artist uno munsi aba artist dufise hari aba artist bageze ku byo bagezeko canke ku mahiti bafise bakoze cyane ndavuga kera ntijari byoroshe yuko umuntu asora indirimbo je ku rubuga ironka ama views cyane byihuse cyane kuko mu Burundi twararira ama views bivanye nuko abarundi tutakunda ibyacu ariko ntijari kibujije ko abarundi basora ibintu vyiza imiziki yarateresharije ugasanga iravuzwa mu studio ugasanga ku mbuga abantu ntibaratera imbere ariko no munsi novuga yuko imbuga abantu barateye imbere basigaye bakoresha imbuga bakaja kuraba ibikorwa bikagira kure haba kuri TikTok n'ahandi hari abantu baciye muri sago nyinshi zitandukanye ndavuga babasabi n'abantu batutswe cyane ku mbuga barabanga baravuga ati mwebwe ntitubakeneye ariko no munsi biroroshe cyane ko umu artist agera kure bivanye nuko azana ibikorwa kikagenda no munsi ku muntu yubatse izina giwe aciye mu bikomeye n'umuntu yubatse izina giwe aciye mu byoroshe ubitandukanya gute muri rusangi iyo hageze yuko bibako cyane bagwanira izina ryabo nibangana kubera ko jiwe nkiri muto nk'igipeti nyine gito kingana je nabona Lolilo bro nakaduga kikatia ikablika kia kwa DJ Kikas Mijai baba nipige nyimbo yangu nitilie flash urumva baragira effort cyane kabisa bariruka cyane gose rero uno munsi urumusani ushiza karirimbo kuri YouTube 10 millions de views ugaca wumva umengo urarenze mutuza kuba mufise gutandukana kuko umwe arazi ukuntu izo 10 millions de views yazirondeye ubundi ntazi ukuntu zaje rero umuntu azi ukuntu zaje aravuga ati ikintu neza kukibungabunga gutya utazi ukuntu zaje wewe wabonye gusa 10 millions de views muzini bande bazirazi uzibavuye bazirazi bari mu biki uzi ko so yindi ndirimbo bazoziraba uca wijajara rero umusani ni wipime ko urenze kuri viewers bro yaratanze na challenge umuririmbyi tadije Fernando ubu kwiza ngo miliyoni 10 z'amaviews viewers ntuzosubira gusora umuziki viewers so umuziki bro ari ndimo iminsi yose dusohotse ya bibasha ndamutubore agize imana ko nkoresha mugo ni hit kugeza uno mwanya ni hit nta miliyoni ibihumbi 10 apana miliyoni ibihumbi 10 nta miliyoni fisi nizi no kuri miliyoni witwa ariko bro ni hit nta ndirimbo nimwe ya Fernando yirusha hit na nimwe kabisa leave me alone yakwijiri Emilio yejo yakwijiri Emilio ariko ni hit kugeza uno mwanya rero sinibaza ko ukwigera nibaza ko ari entertainment yashatse kuryosha entertainment gafifata uko kwatabisemo sinibaza ko ari ubwiyemezi burenze kugeraho ushaka kumva ko umurusha Fizo umurusha Sadbi umurusha 90 I don't think so nimba ari uko naho he's very wrong wrong cyane arubavuze ati aba bantu bo bazizina bigoye baca amasirago menshi atandukanye nabo bantu kinishije izina ryabo no kukurasa bokurasa kubera ko bazi uburyo bahasorinze urabona dufata akarorero sana nka B-Face izina ry'uri B-Face Fizo na fata batatu mugize igiteramo gufate ngo muzunguruke Burundi bwose ucubona power y'umuririmbyi Sadbi aramaze kuzunguruka intara zose bro of course Fizo aramaze kuzunguruka intara zose na B-Face abo bandi bazunguruka intara zose turabiko indirimbo zabo bazimenye biba bigoye cyane uramaze kubona mu gihugu indirimbo niyo mpamvu dukwiye kubaha cyane abantu bakoze mu bihe vya kera kuko bakoze social media dahari urumva indirimbo yavuzwa ku radio tu bamwe batwara n'indirimbo kuri Indundi basanga indirimbo zose ziri ku Ndundi hariho Indundi GLM na Kezane nibo bapostinga indirimbo abo bonyemo batatu gashibaza none batira imbere gute kandi no kugira batora indirimbo yawe ntibyaba byoroshe waragwana kugira indirimbo yawe bayakira nukuruka imana bazari bigoye cyane bose ariko nuko vyishimira ko uno munsi imbuga zisigaye zikurikiranwa bikarabwa cyane tureke kumva ko turenze biciye ku mbuga twiyemere bivanye n'ibikorwa turiko turakora
birateza cyane. Uno musingerageje kuraba novuga ko Burundi tuko turatera imbere kuri social media kubera iki? Uno musi cyo bita TikTok live kuganira kuri TikTok cyanye gushirikira kuri TikTok ikarabwa ni ikintu kigeze kure kubera ko hari abantu bazanya ama live batangura gukunda TikTok bajya mu live uko kose live zaje genda bishima tukubera ko TikTok itagira challenge n'iryoha. TikTok ushizeho ikintu gihoze nta bantu bakiraho nayo mpamvu na live za usanga nyene zisa ama vibe atandukanye. Dushimira abantu bakoresha TikTok cyane b'abarundi. Yego. Entreta ruba Marco Mix ba Genius bande ba Cici. Bari abacici bana Cici. Ariyo brother. Muvandimwe wanje ni benshi. Benshi cyane. Hari nundi mukobwa ageze gushimira Rafa Pasisha. Jewe. Uramuzi? Ya tara nimba dafise umusheri no murongo. Gukora mariage je bamwitana ni Shemi she. Akunda kuririmba wakajwi Precious. Precious. Precious no mushobora no pasteur. Arago? No pasteur. Kana ina chamuno jamu mukizwa. Oya reka abonye sa Madrid yabacagukatira. Ugimere nk'umukobwa yavuze ati ngo je ngo nitwokundana gukora ko bisa Madrid. Ari abantu bagije umuntu bibanye na apparence. Bacha ubona umenga ni ariko apparence. So reka rero tubashimira abantu batumye TikTok igira vibe kubera ko no munsi abarimvyi bacu barashira imiziki kuri TikTok ugasanga none iraronsa ama challenge no musikiri ko afisa ama challenge menshi Sadbikirisi afisa ama challenge menshi ubwo no munsi tuvugana indirimbo Kirisese niyo ifise nimero ya mbere mu gihugu cy'u Burundi iriko irakurikiranwa cyane kuruta izindi na ahani biko biriruka ni sawa bari muri level isa nk'ibangabangana kuko Sabia kwije Emily mu Miss Chenda ariko ikintu batahura je namambira abantu hari ikintu bita indirimbo yo ngaha mu gihugu n'indirimbo iri international hari indirimbo wumva ukavuga ati yi muri Tanzania biragoye ariko yakiri kuvuga ipeti byo mu Rwanda imeze neza indirimbo imeze neza ndiko ndagerageza kuko nk'izi ndirimbo z'abandi hari indirimbo twara muri Tanzania ukashiraho Kirisese aha nihe n'izindi oya no bacha kubwira ati nyimbo ni international iyi Kirisese irapanze kabisa iyi ni local music ni haji wanyu mu Burundi ni hit haji wanyu mugabo iyi kiragoye ko yoba international iragoye kugenda international ahani iragoye kuko ni kirundi cyuzuye ni kirundi cyuzuye so uko biri kose nibaza ko umuziki twifuza kugera kure ariko kandi abantu bari mu muziki babaririmbyi bamwe badatahura icyo bita showbiz akabishiramo inzigo mbekiro bigana bariko baragikurikirana reka gushiramo inzigo ahubwo gukora showbiz nyene y'ubwenge no musiki kwave muri za showbiz twama ngo indirimbo yafuswe indirimbo nayibuze ugasanga abaririmbyi bose nivyo barimo no musiki dukeneye showbiz ziri intellectuel ziri mu ubwenge atari vya bindi tuvuga ngo indirimbo ngo yafuswe ngo vyagenze uko kandi mbona babirimo neza abaririmbyi babirimo neza cyane kandi ifuke bakomeza ahubwo wewe nabonye bakwataka kuri Fizo aranyatatse kandi Fizo ibaze yaranambrose none wakoze nakoze jina nagiye kumbuga yawe ndaraba ndasuzuma mbere yuko nishura Bruno nabanje ndasuzuma none yavuze iki ajisho nabonye yarampoze yagize iki ariko ndasanga jina kintu nacata nabonye wakoze ahubwo ifoke habaho dukuri nimba koko ari iki nimba waragivuze sinzi oya hari aba artiste bamwe uri kurashigikira umu artiste ariko arakora kubera ko ngira bakuze bankana acha bibona ukunda cyane ariko Fizo na Sadbini bankana tanso n'abafana babanganisha kandi babanganisha ku nguvu ko je ndamaze kwicarana na Mugani ndamaze kwicarana na Sadbini rero niyo mpamvu nanditse mbwira Bruno reka guteranya abaririmbyi kuko nimba Starboy yashigikira Sadbini sica oya je nshigikira umuntu akoze umuziki mwiza kandi ubwo mfa n'umuntu cyane hari igihe wigeze kubushigikira cyane D1 cyane kabisa ndanabikunda hari indirimbo kora igera imene kwera wewe je n'ukugima je ndakunda D1 cyane ariko challenge ya mbere yari iwawe nayibonye kuri wewe sinavuga ati kiraryoshye iki kintu gushikira umusani ariko arakora si bibi nimba no muzi kufana Sadbini kuvuga ngo umufana wiwe nuko yakoze igikorwa cyiza akoze igikoza ni yakora igikorwa kibinzo umupona ati satura ya umehara bro to asanga ndo fresh ni sawa iti nyimbo wapi yari naho nakubonye kuri volleyball wafasha abadanseri utanze indirimbo ya Natasha fresh bro ni ndo nuko umuziki tureke rero kumva ko ngo je fana Sadbini kugirisha ari oya umuziki uko bimeze ufana aho bihiye
aho bimeze neza kandi ni naho sawa kubera indirimbo iriko irakora neza tuzakwifana kuko ninaja gushigikira Sadu ukabona ntariko ndagushigikira nawe uraza kwibaza ati kweri kinariko ndashigikirwa eske indirimbo mbi ukora iki kugira nanje indirimbo ibikare birenze ko man indirimbo ari nziza nubwo ukora gute indirimbo ari nziza nubwo utotanga amahera gute ya promotion man indirimbo irijana urabona ko ari nziza tukayisupporting yego no musi hari indirimbo za gospel usanga abantu babamizima hamwe gusanga bakurikirana dance comme ça indirimbo ya gospel nganabonye abamizima barayikunda ari indirimbo donc hari ikintu ubona nubwo uri mu mizima ukavuga ati indirimbo ni nziza nani nkavuga ati kasida nubwo ntari mu mizima oya indirimbo nziza bro nta muntu ashaka kuyizibira nibibaho kandi nta muntu yozimye wundi nikibaho je namaze kwibona cyane mu Burundi ariho aba promoter cyangwa abantu baba bazi ngo indirimbo ndashaka kuyizimya ndashaka kuyugara no biramaze gushika uri mu maboko yo ufise moni ya frere mu promoter cyangwa journalist akakubwira ati je nzozinya umusana wawe ego mujenzo muzimya aho nizo nguvu muzikora kandi wo kwiradi ego ajya kwira umuntu akora kwira hajya arafise ububasha bwo kuzinya umuntu je ndamubwira ati bro na bushobozi cyo kuzinya ya urazi ko umuririmbyi ataja ku radio yotera imbere urumva je bikeneye umugabo ariyizi je ndamubwira ati yambwiye ati ngo wewe nigero za ku radio yacu uri biki nibiki musanya wanzoreka kumuvuza hana duzima gazo muzimya urashaka kuzimya umusani utigeze watsa wewe muzimya ndaro mwaka wa mbere urahera wa kabiri urahera tatugenda mu mwaka wa gatatu kiragiye yiwe turakora n'ikigaye nawe ati wabonye nushobora nibibaho nambaraga ufise zo kuzimya umusani wewe ibikunda ubundi imana ishatse kuzimya umuntu ni muzimya erega ubu promoter bwo ku Facebook rero bwaraje ngaho urizimbisha ngo ubushaka ubutagupostinze ngo nutere imbere icyo kiragoye burya biyumvira bitari ivyo no mu promoter wo kuri Facebook ntakwiye kwigira umuntu wadanje bwira Edison na Jisho bumva babwire ngaho Edison na Jisho ndababwire gute bibaza ko buzimye umusana kazi oya kiragoye bikunda na gato je icyo nkundira umugabo witwa Edison kandi akivuge uko posting abantu bose uko oya reka genda urondere post ya Monya Fred turi kumwe je turazi yamupostinga wenyene cyane oya turi kumwe tugirigorana ukayibona ucuzo muyire jiwe amari mwashwaye dupfiki kwedi yarinza aja hanze tumeze neza none bibaza ko ari ya impamvu yatumye sinzi kandi tuvanye yaciyandika ati wero Monya aribohoye bagiye kumushigikira aho uri kura mubana kimyaki na mubana wapi mubiki Edison weyibagije ko ashobora kumuzimya kuko turi kumwe ariko vyaramunani rero je ndamuhaye challenge rero amuteze imbere ubu turi kumwe bro mushigikira hari abantu baguye mu mone yagiye aragwa mu bibazo kubera wewe ari ibibazo yaguye mu kubera je kabisa ego sigura ko biri mu byatumye itanga imihoho oya hari ibintu cyatumye itanga imihoho utavuga bitoroshe kanzoye kwironderera ariko narakivuze ko ari utuntu twanje kanze nironderere inoji wande mvukuri kandi bagira basore ndirimbo fuke mukora mu bashiriki inoji na Moni yacaye Moni yawenye bose ari kigoma nabonye Moni yafise ari kumwe na Nuzenya na Phil Bite gira gisoke kijoshe Moni arakaze ntiyakaze kubera jewe abamublotse kubera jewe kweri nta kintu nacatari je nariko ndakora ku buryo mu bloka ahubwo mu mushigike ko ari umuririmbyi kazi w'umurundi mureke utuntu tutuyirungwa akora na Starboy na mufunga ya muwachi yutu ya hivyo dufanye kazi kabisa yes uko biri kose je cyari cinzanye kwari gise bwira amenya ati umutipa arafunzwe cyanye yari ku ico ngiye numvise nuko inoti yayemeye ko aza kuyiriha yayemeye kabisa yemeye ko aza kuyira ico ngira nkore ni kwirukankane dishinge kino kigano ndagipostinge kugira iseteri gere basi cagiye sawa gere cagiye kugira ibintu bigende fresh bije mu zindi nzira so je numva no gushimira nane ndagushimiye cyane mwanya wawe ushoboye kumpereza mane gweza yiri no munsi umva no shimira abandi bantu batatu batandukanye ari ashimire none buri ashimira umugore wanje ari hose nzi ko mfite yawe samukunda Wanya wanashize n'agafoto kuri profile umusomye sha. Jewe ku mugore wanje. Nabo wasomye mwakundanye kera babibonye hajya ntaco biyo nta kibazo. Urumva ko arabo twakundanye kera.
kera ushaka utana ibintu zo muri kahise zo muri 2016 byo muri kuzana amateka nga nta mateka turimo nta mateka dukeneye kazoza na ku je nifitiye umugore ubu ndatekanye ndaryohewe ahantu ari hose yumve ko nshuti bose amukunda kandi ndamwishimiye n'umuhanuzi mwiza wanje ni vyose kuri jewe anshimire mama wanje umuvyeyi yanyibarutse numve ko umwana wiwe umwanya wose yicaye ku musala agasenga amusengera nshimire n'umwana wanje nubwo adafise ubwenge ndibaza ko niyakora ikigana azokibona kabisa umwana wanje ndagukunda papa wawe ntatira ronka kubera wewe ndagukunda cyane thank you nshimiye abantu batatu no munsi kabisa muzi zokora kandi ikindi kiganiro abandi batatu pole tuzobashikira mwese mwamfashije mwese tuzobashikira ni gake tu yes Imana ibahezagire cyane yari giste kugira ndabahe message biriko biravugwa kugira mumenye uburyo biriko biragenda n'uburyo biriko birakurikirana iyi ni Star TV kora sabone kugira mubandanye kunshigikira mubandanye kubana nanjye nzobashigikira mu byo nshoboye Imana ibahezagire cyane thank you so much one love brother Imana igwezagire cyane nawe